hari ikintu kimwe nagira mvuge. Abarundi twese turifuza impinduka, ariko nta numwe agomba guhinduka. Ikibazo, iyo mpinduka izozanwa na bande nimba jewe nawe tutagombye guhinduka? Muntu mbere gucunguza umwanya umwete, mu nkundire mvuge ati bubaho mwese, kugira ngo ducunguze umwanya umwete. Bubaho mwese, mwemeye guheba umwanya wanyu, umwe wese mu cyubahiro n'iteka Imana yamuhaye. Mu nkundire ndimwe tugira amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane kuri bose. Nagomba by'ukuri mudukundire dusubire dushimira Imana yabanye natwe muri kino gikorwa cyo gukurikirana ibijyanye n'akahise karanze igihugu cyacu. Ariko kandi mudukundire bubaho mwese, tubashimire ingene mwitavye ubutumire bwacu. Ibi twereka ko muri kumwe n'inama nkenguzamateka mu gikorwa cyo kunwanisha abarundi, tubanje kumenya ibyabaye ku gihugu cyacu, na cyane cyane mu gihe cy'ukoroni, kuko ijya kurisha ihera ku nama. Turashimiye kandi abacukuzi bacu baduhaye icegeranyo cy'ibyo bashitse ko mu matohoza bagize ku bijyanye n'ibyaranze intwaro y'ubukoroni hano mu Burundi. Mbere bikaba byibonekeza ko kino gikorwa bagikoranye ubwitonzi n'ubukerebutsi budasanzwe. Mu ntize amaboko yanyu tubakomera amashi, tubakengurukira. Bubaho mwese batumire bahire, muraheshe kwiyumvira muri ico cegeranyo dushikirijwe n'abahinga ingene Uburundi bwambuwe iteka ryabwo mu kwica abarundi bene wacu no kudusahura itunga ryacu, gutesha agaciro indongozi kavukire, kuko kera twari dufise abagabo bahagararira amahoro, umutekano n'ubumwe mu bonse rimwe. Ari naco gituma byavuga ko ahari abagabo hatagwa ibara. Gusambura ubwenge, akaranga n'imigenzo by'abarundi, gusambura imiryango no gushiraho amoko n'ibindi. Mu kugura bino bikorwa twashikirije ko imigere y'amacakubiri no kutubahana twayisigiwe n'abakoroni, kandi n'ubu ntirashobora kuranduranwa n'imizi. Birababaje cyane kuba hakiriho abarundi bakizingamitswe n'iyo migera, mbere bakaba bakiriko barayandukiza n'abana babo. None twovuga ko iyo migera yahindutse indwara zidakira mu gihugu cyacu? Haba namba. Inama nkenguzamateka kimwe yiyumviriye nk'umuti nukumenya uko kuri kwagumye kunyegeje, bigatuma urunganwe rutari ruke rw'abarundi runyengetegwa n'ingeso mbi, kuko uja mu ishyamba utazi ugaca inkoni utazi. Turashima cyane ko abarundi batari bake bamaze kubona ko Burundi butegerezwa kubakwa na bene bwo, bagashira imbere inyungu z'igihugu, bagashira inyungu z'igihugu imbere atari iz'abanyamahanga. Ariko naho biruko, urugendo ruracariho, kuko hari abandi barundi bagifise agatima ko gusambura igihugu no kwinuba bene wabo, tutibagiye kubacura bufuni na buhoro. Mbere mukaba muzi ko nanye n'icubahiro umugore w'igihugu cyacu adasiba gusaba ko ingeno nk'izo zohagarara. Byongeye imbona kazoza twihaye y'igihugu cifashe 2040, igihugu itembere 2060, kugira tuyishikire tubwirizwa kuba dufise umutima umwe,
atagucanamwo, kwikunda, kwimbana canke gutyozana. Bubaho mwese mwiyumviye ko kugira ngo abakoroni bashobore kudutera no kuducura bufuni na buhoro, bakoreye ku vyegeranyo bahawe n'abantu babo nk'aba Vanderbilt, kuko babanje kugira amatohoza y'ingene Uburundi bwifashe. Harageze natwe nk'abarundi ko twubaka Uburundi bushasha bwiyubashe nk'uko vyahoze inyuma yo guhabwa ibi vyegeranyo vyakozwe n'abacukuzi bacu. Aho rero nagira nsabe leta y'u Burundi ngo yitegure gufata nk'ama kino cegeranyo kugira ngo bagikuremwo inyigisho zizokwigishwa mashure mu ntumbero yo gutegura urunganwe rwo muri kazoza ruzi neza kahise ku Burundi, maze bategure kazoza keza ku Burundi. Abarundi bene wacu, natwe muze tumenye iyo twavuye, aho tugeze, twongere tuzirikane iyo tuja. Ndazi ko kubera wa mugira wa koroni twategwa wo kutemerana no gucanamwo, hari abashobora kugwanya kino cegeranyo kubera ko cakozwe n'abarundi, bamwe batangure kucitirira amoko canke imigambwe. Turasavye abarundi mwese muze tuve ibuzimu tuje ibuntu, mu kwemera ko twebwe nk'abarundi nyene dushoboye kwiyubakira Uburundi turi kumwe twese, kuko akimuhana kaza imvura ihise. Bubaho mwese batumire bahire. Mu gusozera nagomba nsubire nshimire mwebwe mwese mwakurikiranye mukongera mugatanga intererano zanyu kuri kino cegeranyo. Shimire kandi abubahwa baje baserukira ibihugu vyabo, na cyane cyane abaje baserukira igihugu cy'Ubudagi n'igihugu cy'Ubirigi, kwishaka berekanye yuko ibibazo bijanye na kahise k'ubukoroni vyo kwigwa ku mugaragaro ku neza y'ibihugu vyacu uko ari bitatu. Turashimiye kandi abacukuzi baduteguriye iki cegeranyo, kandi tukabasaba kubandanya bagihinyanyura bisunze intererano zagiye ziratangwa, kugira ngo vuba cyane hasoke igitabo kizohora gisomwa n'abarundi mbere n'abanyamahanga ku bijyanye na kahise karanze igihugu cacu. Imbere y'uko ndangiza, hari ikintu kimwe nagira mvuge. Abarundi twese turifuza impinduka, ariko nta numwe agomba guhinduka. Turifuza impinduka, mugabo nta numwe agomba guhinduka. Ikibazo, iyo mpinduka izozanwa na bande nimba jewe nawe tutagombye guhinduka? Ndagomba rero ntangaze ko dusozereye icese ibikorwa byo gushikirizwa icegeranyo ku mabi yaranze intwaro y'abakoroni mu gihugu cacu c'u Burundi. Ya mana y'u Burundi imwe umucukuzi yatubwira, atari ya mana ya Aburahamu, ariko ya mana y'abarundi, imwe basogokuruza bacu bari bazi ko ari bizindavyi, ari rurema, ari itanga inka n'ibibondo. Irya mana izigame Uburundi n'abarundi. Murakoze, Imana ibahezagire.